muri kino gihe umubano wiwawe nawe umeze gute? Wetu ntabwo umubano wanje nawe numeze neza cyane ariko kandi nta nubwo umeze nabi. Gusa nyine si neza nka kare. Icyo twenga nawe. Nyine nawe urabizi. Hari amakuru mfise yuko inyuma yo kuba mwokinana muri Wetu company yuko mwaciye mugira gute muravana kandi hariho amahera bashobora kuba bamwagiriza manager wiwe muri kino gihe ari we wabishize mu ruhara no kugira bavane na management yiyo. Hama bisha bigenda gute? Urumva yuko ngaho onye duheza ndani mu bintu tutari tuzi. Bisha bigenda gute? Bo twahuye na Bere twarahuye kanshi twapanze. Yo gutumira umwe mu bakinyi b'amafilme kandi ndazi ko mumaze kumubona kuri Cyubahiro TV ariko twakoze nyene ibintu bimeze neza niyo mpamvu namuzi kwavuze ati turamurondera kugira ibintu bimeze neza cyane. Reka maze namwe kaze kuri Cyubahiro TV abanzi abaramutse anabidondore jewe ndamwidondoye muhaba mwibaza yuko gwe kubera kumuvuga izina kandi tuba dushaka kumenya izina ry'umukobwa wenyene bwite hama yivuga izina nakara umukobwa arivuga izina ndakuramukira neza neza cyane widondora kazina rega niho fresh. Amazina yanjye nitwa Tumukunde Josine benshi bazi ku izina rya Jojo nkabandi mu actrice nkuko wabivuze nivyo. Uratwenga neza urakoze cameraman ndibazi isura yibona neza. Jojo reka maze ndagwe kaze kuri Cyubahiro TV ndibazi yuko ariho dukora duheruka gukorana muri kumwe na Wetu ya bijya n'ivyakahise. Jojo ninde muri make? Jojo n'umukobwa cyangwa n'umuntu n'umukobwa afite inzozi ze n'umuntu akora cyane kugira ngo agere ku cyo ashaka kandi byongeho ni n'umuntu akunda abantu. Yego n'umuntu akunda abantu kubera ko abanyarwanda kazi kesha akunda gutwenga kandi ugadusanga babise kamwe munyene karyohera abantu nakaya kanu kagasire mushobora kuba muzi twebwe abarundi tudafise mani tubayo tubizi ko tuzapfa nta mwanya w'imijinya duseka iminsi yose n'ikintu kitubabaje kanshi twebwe ntago dukunda kugishira ahantu habona aya tuguma twisekera na cyane cyane tuba twibrosheje. Okay. Abakinyi b'amafilme b'abanyarwandakazi nibo bantu ba mbere bazi gutongoza umuhungu mu gihe biba bikenewe. We kuri Jojo we bimeze gute? Biramaze gushyuka gutongoza umuhungu cyane. Ni wahe muhungu maze gutongoza ukavuga ati unye yarangoye? Yo oya naguma nongoza mu buzima busa. Oya nongozi ndi mu gikorwa bamaye hore yo gutongoza abahungu ndabikora ariko rero ntago mpora ntongoza abahungu je. Turashaka tumenye watenguye gukina filime ryari? Dans 2014. Nizihe nzira wagiye urahura nazo ubu uramaze gushika ku yindi ntambwe uramaze kumenyekana abantu benshi uramaze kukumenya nizihe nzira mbi wagiye urahura nazo ugikina filime? Intamba myizo nkuko nama nabivuze ntizabura cyane cyane ku bana b'abakobwa cyangwa ku bagore. Urugendo rwa filime n'urugendo rgoye cyane huriramo n'ibintu byinshi bitandukanye abantu benshi bafise imico itandukanye rero nyene utubazo tubari twinshi noneho ndazi sijya mu kinyi wa mbere wa filime mukoranye ikiganiro intamba dukunda guhura nazo zibari nyinshi. Yego biramaze gushika umuntu mugira mu kinane akaenda kukubwira mujyamane dukinane kugira ngo anshire muri filime yiwe akavuga ati kujyamane ne uzonamenyekana ibintu nk'ibi. Abantu benshi barakunda kubikoresha ariko nje siko mbibona nje nta n'umuntu arabimbwira avuga ati Jojo ndagushire muri filime yanje tubanza kuryamana kugira ngo binkorere n'uwabigerageje byaranze. Hari wigeze kubigerageza biranga mbega bimaze kwanka waciye umuheba byace bigenda gute ubu muracyari kumwe? Nabona bro nibona kiganiro uzabyibuke ko wabimbwiye naramwangiye ariko rero naje kumutahura urabona nyine akenshi hariho nyene situation igeramo bikakugora kwifata rero kuvuga iciyumviro cyawe cyangwa icyifuzo cyawe naga ari ikosa naramutahuye mu nyuma twaraganiriye ndanamwereka neza ndanamwumvisha yuko nk'umwana w'umukobwa agera aryamana n'abahungu n'abagabo kugira ngo ajye muri video nta kintu wakwimarira nta naho wagera ubu turi inshuti tumeranye neza na kibazo kandi ntabyo twakoze. Uno munsi hari jambo nyamukuru natumye ndakurondera ndavuga ati zandani kabisa menye ukuri kwabyo n'isaku tuzikure kandi nyene tuva tubimenye. Wetu muri kino gihe umubano wiwawe nawe umeze gute?
Wetu ntabwo umubano wanje nawe numeze neza cyane ariko kandi nta nubwo umeze nabi gusa nyine si neza nka kare nyine nawe urabizi hari amakuru mfise yuko inyuma yo kuba mwokinana muri Wetu company yuko mwaciye mugira gute muravana kandi hariho amahera bashobora kuba bamwagiriza manager wiwe muri kino gihe ari we wabishize mu ruhara no kugira bavane na management yiyo Jeze twubahane umva ndago bon ibyo bintu nabyumvise abantu benshi babifasha ukundi kuntu nyuma yuko tuvanye nawe cyangwa dutandukanye ariko tugomba kumenya yuko muri kano kazi dukora twese twishimira gukura nimba umuntu akuze urashobora gukura ukavuga ati vraiment tudufaranga ndonka muri Wetu ni duke nkeneye kwisununura sivyo nubwo buryo Wetu twavanye mu management yiwe ibyiwe na manager we ntavyonzi nta nivyo ntuhagarara ko cyane umuco wa nyawuzo wibarize Wetu ni wazi icyo bapfuye uri mu bantu batumye bashobora kuba bofata kuyumvira Wetu gushira ko tatouage kumva yo kugira yerekana urukundo akunda umukuru w'igihugu kugira agarukane ya beze yarafise kiriya gihe dusubire tumumenye kubera iki Wetu ushobora kuvuga ati jewe Wetu nubwo dukinana ndafise ikintu kinini no ushobora kuba nokora kugira bijya bikoresho ubufise bishobore kuzi wanje nayandi makuru mfise hari amakuru numva yuko ajya amakamera ajya amamashini yuko yoba ari mu nzu iwawe ufise inzira nini nyacane yo kugira Wetu avane na manager wiwe ndagowe kwanza ndakubaza wayo makuru wayakuye Wetu atworondera inkuru muri abanyarusaku umva abafanzi ba Jojo n'aba Wetu online TV n'aba Wetu comedy ayo makuru ntabwo ariyo no kuvuga nje namenye Wetu afise manager afise management yiwe ariko mwaragiraniye ubucuti bwinshi cyane na manager wiwe kumva yo kugira byose ibikoresho byose ashira biguha wewe nje nta bushuti twagiranye yari boss wanje nkaba umukozi na bintu birenze ibyo kakizi na manager arazi icyo yamuhoye bakuvuga ngo ibikoresho ngo bya Wetu biri mu nzi wanje reka ntabihari nububeshi mugabo hari amakuru by'ukuri utabeshi yuko Wetu muri kino gihe yoba mbetse no kuba muyaga mutakivugana kubera ivyuma yahora akoresha muri Wetu company byaciye biziwa yacabona umenga niwe wakweze intandaro yo kuvana na manager wiwe Ashize nkuru maze kuzumva kenshi ndanabyumvise mbere mpora numva bimbabaje cyane wowe nk'ivyo ntabwo ukwiye kubimbaza kuko umunsi usanga muri Wetu wasanze tumeranye neza na Wetu sivyo kandi ikindi naco reka ngene ndakivuze nashaka Wetu azanyica abantu bo ngaha mu Burundi donc abantu bafite aba manager bo hanze barakunda kwijajara sivyo akaronka manager akamumenya ikintu cyose si Wetu wenyine vyabayeho cyangwa bizobaho ni benshi hama bagaca bijajara kavuga ati jemba mu Burundi manager wanje ba Etats-Unis amakosa yose nakora ntayazamenya sivyo ibintu bye nabitwara uko nabitwara kuri ntabyazamenya ko ntari mu gihugu mugabo sivyo bajya manager baronde amafaranga yabo bibagoye bafite n'uburyo bwishire kugira ngo ba protege itunga ryabo rero nimba Wetu byarashitse na manager byabo bikajya hanze byose nakosa mbifite Zengubize kamwe sana murabana babi nagari ivyo barashwanye gato y'umugabo nibere ryayaze niko nibaza ni kuvuga we mu giti ciwa canke mu cyumbiro ciwawe urabone ko Wetu yakoze ikosa cyane bivanye n'ivyo wewe uzi ko mwarakorana mwari muri kumwe Wetu afise ikosa rinini nya cyane biri muri bimwe byatumye musubiza inyuma Wetu ndamukunda ariko kuba bimeze ukonye muri situation arimo muri kano kanya nawe nyine ndibaza yuko abizi neza ko 100% n'amakosa yiwe sibyo je manager yaramamagaye je nkora nakora muri Wetu ntaha sibyo ba Wetu baba muri company babagaye manager yaramamagara ambwira ejo mu gatondo ndagukeneye kuri biro naragiye kuri company arambwira ati nkeneye mungire liste y'ibintu byose bihari mbaye ndahagaritse akazi sinzi icyo bapfuye sinzi ukuntu byagenze nta kintu na kimwe n'ukuri nzikorevye Kama makuru yoba hari yuko Wetu yahora agurisha ivyuma bimwe manager wiwe atavyazi bimeze gute ikindi kintu nacyo gushobora kuba abahemba amahera adakwiye kandi mu gihe manager we yarazi ko yabahemba umushahara ukwiye niyo mvu byatumye bamwirukana kandi ni nawe wewe nyene niwe watumye ngo umurega ku makosa yakora Wetu haranzi nago nkunda kubesha ko sinkunda kubikamo ibinyoma cyane
ibyo bintu byo muri Wetu ntago ushaka ko tubyinjiramo cyane jazi kubera yuko buri muntu wese agira secret yiwe y'akazi niba ibyo byuma baba yarabiriye nta byonze atarabiriye nta byonze ibyo nabyo by'umushahara nibyo namvise abakozi bamwe bamwidogera mugabo je wayanje ntago ari kuyajya kuko je na manager twaravugana bishika ye arungitse atiza kumbwira ati nabarungikiye amafaranga nkagenda kama yanje nimba rero yaryaga y'abandi basigaye nta byonze gusa ku ruhande rwanje nta faranga ryanjye yigeze arya reka umubano wa manageri wawe wahoze ari manageri wa Wetu na wewe muri kino gihe kuko urumva manageri we mwarayaga kumbura ingora ntizavuye iwawe ku giti ci wawe bimeze gute umubano wande wa manageri wahoze ari manageri wa Wetu n'undi niwe rega ni manager wiwe bajya bama bashwanye bagasubirana ibyabo nta muntu yabyinjiramo sana bibayijyambere yes nago ribayijyambere je ko ndabizi manager nyene numva nyene ni manager hama je manager wanje ni umugenzi kujyanye ne egakazi karaheze mugabo ntago bikura ico twafana kuko manager wa Wetu ni umurundi egaba Hanze ariko n'umurundi afise imico y'abarundi afise n'umutima mwiza nk'abarundi yambu jarayimane bisanzwe muri kino gihe ukumenyekana k'umusani bivyara umusaruro mwinshi Wetu ngafise abana 4 kandi harimo uwiwawe zabishire umwana wande we ntago wabonye abana we tavyara je mbyara abana banini Wetu navyara twana dutoyi nikuvuga rero rega we tavyara abana bato nanjye nkunda abana banini nta mwana wanje na Wetu na uhari nta n'ubuzigera haba abo mbyarira ntago babuze bakeneye abana nibabuze hama Wetu ntabana bane jewe nzafise nzi kafise umwana umwe gusa yitwa Sharma w'umuhungu kumbe abakunda kuvuga yuko Wetu wafise abana 4 mu gahinga ico onya ni kibazo cy'abamuponda wewe ntuvyemeza nk'umuntu mwigeze kuba mwokorana nta kintu mbizi uretse burya ko n'umuntu burya umuntu bavuga mu kinyarwanda ngo umuntu ni mugari umuntu ushobora kuba wibaza ko umuzi ariko nyamara wajya kureba neza ugasanga ntumuzi wasanga bafise gusa ngiye ku ruhande rwanjye nabonze hojeje kuvuga ati je niyo byogenda gute sinovyarana na Wetu abo twovyarana muri kino gihe barahari Wetu munegura iki ko mubonye kose kumbure muramaze kumenyana muri Vyinshi umugayiki ni umwana sinarangije umuntu w'imyaka 30 n'umwana na myaka 30 Wetu afite Wetu n'umwana kandi ikindi nje namaze kwaguka sana mu mutwe namaze kubona ibintu byinshi Wetu niyo bakikukiye oya bro oya no nawe nyine arabiza aranyuba nago byakonte nagira haja Jeffse wiwanje jazz nje mfite wanje afana Wetu kumbe ziya ntamba mama mutamba ko bari kwiryohera bazi ko nyine togushobora amaze kwimubwira turadutamba oya maja kwabona agasaramu mwagafikinze neza mugaca mutamba aje kameramani wana barajinyika kandi wa musi muza muri Wetu mwarazananye oya Wetu nanje ku bintu bijanye na love cyangwa n'umubano w'urukundo ntibyavamo pe nakirimo mugabo tu arabizi yuko atobishobora tu Wetu akunda abakobwa benshi Wetu ndakureze Wetu akunda abakobwa benshi abenshi nyine biwiwe ku rugero rwe kuri level yiyo nayo we mu rugero rwiwe nturimwo nje ndakuze hajya hari umukobwa nabagiye ati wewe uri umugore ashambwira ati jewe sindi umugore kuko nta mugabo mfise iyo umuntu amaze kubyara bamwitwa gute bamwita hariho numvise babita nimbana abafiyemere niko numvise gusa nge ntago ndonge ndafite umugabo mubana mu nzu uri umukobwa mwiza kandi abereye ijisho no kuri kamera hari umuntu ashobora kuraba akavuga ati uyu muntu mba nifuza nimero y'Wetu iyo bishitse ukagena muri shooting mutari kumwe n'umugabo asanzwe akira amafilme wewe nkagufasha unabivuze ibyo yakwica umugabo wanjye ntagakina amafilme akunda iki akunda cyangwa akora oya ikintu akunda jewe ntibyamabishika akaraba kumwe wagitsinze muri filime akashavuga ati uyu musheri wanje wazohava bamuntwarana ubwo ye nawe yabyumvira byigumizamo kuko araza akazi je kazi imbere y'ibintu byose nubwo yaba byumvira yavyigumizamo navyambaza kuva ukina comedy ni kihe kintu umaze kubura kuva utangwe gukina comedy ni kihe kintu umaze kubona kikongerereza mu byo usanzwe ufise Mbo ikintu cya mbere nungutse mapana comedy gusa muri film je comedy nayikoze gato indi kwa Wetu mugana nakora comedy serious je ndi umu actress wa film serious
like nukuvuga ikintu maze kubona nungutse icyambere nungutse ishuti nunguka umuryango nunguka nawe na cameraman mwese ndabafite iyo kitaza kuba icyo gikorwa cyanje ntago nawe kubamenya nungutse abantu Nirihe jambo ushobora kubwira abantu baba botinya gukina filime ariko babishaka? Yesuwe burya ari ikintu ushaka uragiharanira nivyo koko abantu benshi bakunda kuvuga ngo abakinyi ba filime n'abamaraya abakinyi ba filime n'abasazi abakinyi ba filime muri makimanza babacira ni nyinshi mugabo nkaje ku giti canje byose ndabicamo narabirenganye uvuga utavuga birakureba je ndaba imbere hanje nkavuga ati je ngamije gushika kuri kirya kandi byo kwanga vyakunda nzaharanira abona Mu gihugu cy'u Rwanda hariho umuntu tumuravye isura yo rimwe bo gushushanya bivanye no kungene ukusa ushaka gusa nkawe biramaze gushika ugahura na Abel Ndiwaye yego twaraho wamubwira iki wamubwira iki ugomba ati ndamubwiye iki wamubwiye arabizi nayo wanga naramuterese aho uri mukuri Hama bisha bigenda gute urumva yuko ngaho onye duhaiza ndani mu bintu tutari tuzi bisha bigenda gute bo twahuye na Abel twarahuye kanshi twapanze projet nta birenze ibyo bintu by'imiterete nanishatse gushirira aho ushaka Abel n'umukizwa by the way urabiza Abel arakijijwe kucigira ngo Abel twarahuye nta n'ikintu mbere no musaba afite ikise muchafisi namusabise dukorane projet mugabo nyene Abel nyene ni Abel tumureke tuvuge bene filime yo mu Burundi uyibona gute na filime yo mu Rwanda uyibona gute zose dukize hamwe nabahe bantu maze kubona yuko nubwo bataratera imbere mugabo bafise talent ikomeye cyane kuruta abo mu Rwanda cyangwa abo mu Burundi ucaguramwo hamwe heza ubona yuko hashimishije mu bisanzwe filime abarundi bakora ni nziza barashoboye no mu Rwanda barashoboye ariko bitandukaniye ahantu hamwe ona keshi abakinyi bo mu Rwanda barashigikiwe n'igihugu sivyo n'igihugu abaguza atunga management atandukanye nukuvuga igere abanyarwanda bariho bayiriho kubera nyine igihugu cyabo kibafasha mu nk'ubu bace bagira bakagurana abanyarwanda bakaba mu Burundi abarundi bakaba mu Rwanda abarundi wasanga babarenzeho tukiraho nyene reka ndamubwira umuntu bita Libati ko ndamukunda cyane Libati vraiment arazi gukina ndamukunda nawe umuntu atuma nkunda umufakazi muranicira nkiyumvira ati nkuriya muntu akorera mu Rwanda wasanga arenze arumva arenze ibyiwe byararenze mu Barundi rero tubafite abantu bashoboye kandi bafite sujet kandi bafite histoire nziza mugabo nyene kubera ko igihugu cyacu kitaradufata neza mu mugongo nyene haracyaragahaze Amareka ndagushimira ndibazi ko amajambo twayaze kandi ari meza ashimishije urumenga nakabeho gatanguye kugufata cyangwa bimeze gute ngo mvugisha ibintu byinshi umvugishije ibintu byinshi wambuje no kunywera amazi yaje reka babwire dusezere nanzi babwira oya nakinde bo bye ndabakunda cyane bakunzi ba Cyubahiro TV mugire subscribe mugire share mugire commentaire amatura bakunda cyane dushigikirane baba ba musicien na manabisavye abakinyi ba filme twese turashoboye kandi impano zacu zizatugeza kure mu gihe twubatse ubumwe wavuze yuko unyamwavanye na Wetu umuntu agukeneye agutorere he jewe ndi umukinyi yigenga sisiba gushutinga sisiba muri shooting buri munsi giye keshi mbafisa akazi ndi umukinyi yigenga umuntu anyeneye aca kuri telefone tukavugana duhuje nkagenda nkakora ubu nta contrat fise from urakoze cyane ndi free Yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro wa kumuna Jasmine Masambambe nyuma ya kamera ni Alexon wabonye mukana subscribe na comment turabakunda cyane muri abo boss bacu